Aha ni mu kigo Burundi Save Life Center ahasanzwe hakorera Fondation Femido Jaba kiri muri zone Rubirizi quartier Gahahe aho kuri wa kabiri igenekerezo rya 16 ruheshi umwaka wa 2026 haramutswe hugururwa ku mugaragaro ico kigo. Ivyo birori bikaba byari byatewe iteka n'umushikiranganje ajejwe urwaruka inkino n'imico kama. Mbere kakaba kabaye n'akaryo keza ko kumutembereza muri ico kigo bamwereka ibikorwa baharangurira. Imico n'akaranga rero ngo bifise akamaro kanini mu gihugu nk'uko vyashikirijwe n'umushikiranganje mu vyajejwe harimo imico n'akaranga. Imico n'akaranga ni ikintu gikomeye cyane birashobora gutuma kimenyekana gusumba aho caki kubera yuko igihe umuntu yatejeje imbere imico urabona yuko nk'ututse ingoma zacu zaramenyekanye zacu muri UNESCO basigaye kwiga abasigaye yuko umuntu ari wose ahari amenye ati Burundi zimeze uko zatanguye. Imico n'akaranga birashobora cyane rwose guteza imbere igihugu kimenyekanisha kurya umupira w'amaguru ushobora kumenyekanisha igihugu. Uyo mushikirangaji agahamagarira abarundi cyane cyane abavyeyi kwigisha abana imico n'akaranga by'u Burundi. Abavyeyi nibo bambere kubishimira bakabikundisha abana babo, abo bana bakaduga kw'ishuri bakabishimira. Honorable Sauda Mboneko arongoye Fondation Femido Jaba yaratubwiye icyatumye bugurura ico kigo. Twaramukanye urubanza rudasanzwe aho twaramutse twugurura ikigo ndangakaranga ku mugaragaro kizoba kirimwo ishure ry'umuziki kikabamo n'inzu ndangakaranga. No kuvuga twagombye gutembereza abana b'Ibujumbura tubatembereze ruguru mugabo bari ngahanye ne Bujumbura tubatembereze mu mico kama. No kuvuga ni Bujumbura tumenya karanga k'igihugu cyacu, tumenye basokuru bacu, tumenye igihugu cavuye, tumenye muri make n'abene gihugu b'Ibujumbura, abana b'Ibujumbura tubakundishe igihugu. Mbona kazoza igihugu ntigishobora kubaho kiri cyonyene, igihugu giteza kumenyekana. Muri mbona kazoza twihaye intumbero kumenyekanisha Burundi, ubwiza bw'u Burundi. Ari naho muri Fondation Femido Jaba turafise radio television Burundi bwiza. Muri radio television Burundi bwiza turafise igano bita Burundi bwiza. Burundi bwiza turatembereza abarundi bari mu makungu, tugatembereza abarundi bari ngaha tukabereka iceri cy'u Burundi. Atari bwa bundi bavuze kera, Burundi bw'abicanyi, Burundi bwa budashobotse, Burundi bukenye. Ukuraca hirya no hino urabona ko Burundi bukoragenda bwiyubaka. Tubanze tunabumenyeshe benebwo. Ni kuvuga benebwo babanze babumenye. Abavyeyi bagaruke ku ndero yo kuziko abana bamenye Uburundi. Nk'ubu nko mu buruhuko turamaze guhamagarira abavyeyi baturungikira abana. Itangazo barazikurikira kuri radio television Burundi bwiza, haba ku radio haba no ku mbuga ngurukana bumenyi. Hari kindi ntavuze n'ishure ry'umuziki. No kuvuga umwana arakeneye gukura ryohewe, akeneye gukura azi yidegemvya, ashobora kurema umunezero wiwe umutegurira kubaho neza. Twateguye ishure ry'umuziki aho tuzigisha abana gucuraranga piano, gucuraranga gitari, gucuraranga inanga, umuduri mwayibonye. Abigisha turafise bakwiriye ibicurangisho kavukire n'ibicurarangisho bigezweho by'ikizungu. Turahamagarira n'abantu kunonora imitsi kuko atamagara meza nta buzima. Iki kigo citwa Burundi Safe Life Center. Turifuza ko abantu bagira ubuzima bukingiwe, ubuzima bumerewe neza. Mubwo buzima bumerewe neza, icambere nuko ubanza kunonora imitsi. Muri make ni ikigo cikwije aho umuntu wese yinjiye ugaruka gwinjiye gwisanga mu mpano yari yo yose. Kubifuza kwigisha abana babo imico n'akaranga mbere n'abashaka kwinonora imitsi murahawe ikaze. Ni muri zone Rubirizi mu Gahahe udugana kwibarabara bita kwa Karita ugashika ku mazu bita ay'aba diaspora. Ni mu kigo gikoreramwo radio na televiziyo Burundi bwiza.